Chapitre 3 abami ba kabiri nari navuze ko hariho kuri programme nari mfise ko tuzokumva intahe y'ivyo vyigwa kugira ngo mubimenye hama mumenye ivyo ari vyo wumve ko bikwenteresa ushobore kuzoparticipa nico cari cifuzo canje guhera ejo ariko kandi nabonye umwanya watujanye ndavuga nti ntaco umwe mu misi ya Mungu iri imbere ico gikorwa tuzogikora. Abami ba kabiri igice ca gatatu kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 20. Deux Rois chapitre 3 verset 1 gushika kuri verset 20. Fiston no musi sinzi ko bamuha microphone ko namutwaye yiwe. OK, c'est bon. Mu mwaka ugira 18 Yehoshafati umwami w'Abayuda ari ku ngoma, niyo Yehoramu mwene Ahabu yima mu Bisirayeli, amara imyaka 12 ari ku ngoma i Samariya. Akora ivyo Uhoraho abona ko ari bibi, mugabo ntiyashikira se na nyina, kuko yakuyeho inkingi ya Bayali iyo se yari yarashinze. Ariko rero yifatanya n'ivyaha bya Yeroboamu mwene Nebati, ivyo yari yarakwegewemwe Abisirayeli ntiyabivamwo. Kandi Mesha umwami w'i Moabu yari umutunzi w'intama, yamashikanira umwami w'Abisirayeli ubwoya bukemuwe ku bana b'intama ibihumbi ijana, nubwo amafizi y'intama ibihumbi ijana nyene. Ariko Ahabu amaze gutanga, uwo mwami w'i Moabu agarariza umwami w'Abisirayeli. Nuko umwami Yehoramu ava i Samariya ico gihe, akoranya Abisirayeli bose. Maze araheza atuma kuri Yehoshafati umwami w'Abayuda, uti umwami w'i Moabu yamugararije, uti mbega wokwemera kumutabara ukajana nawe kuja gutera i Moabu? Aramwishura ati egome muzojana. Uti we numwe nawe, uti n'abantu biwe nibo biwawe. We numwe nawe, uti n'abantu biwe nibo biwawe, uti n'amafarasi yiwe niyo yiwawe. Yehoramu arongera aramubaza uti muzodugana iyihe nzira? Aramwishura uti muzojana inzira ija mu bugaragwa bw'Abanyedomu. Nuko umwami w'Abisirayeli aragenda bona umwami w'Abayuda n'umwami w'Abanyedomu, baca ahaziguye, maze bagenze iminsi 7 mu nzira, ingabo zibura amazi, bo n'inyumbu zibakurikiye ziremese intekera zabo. Maze umwami w'Abisirayeli aravuga ati tubonye ibara, kuko Uhoraho yadukoranirije turabami batatu, ngo atugabure turabami batatu, ngo atugabure mu maboko y'Abanyamoabu. Yehoshafati arabaza ati mbega ntawuvugishwa n'Uhoraho yoba ngaha ngo dusigurize Uhoraho? Umwe mu bantu b'umwami w'Abisirayeli aramwishura ati Elisa mwene Shafati ari hano, yahora ari umusuku wa Eliya. Yehoshafati aravuga ati ijambo ry'Uhoraho riri muri we. Nuko umwami w'Abisirayeli na Yehoshafati umwami w'Abanyedomu baramanuka baja iyo ari. Elisa barira umwami w'Abisirayeli ati dusangiye iki nawe? Genda usiguze bakamenyi baso na bakamenyi ba nyoko. Umwami w'Abisirayeli aramwishura ati oyaye, kuko Uhoraho yadukoranije turabami batatu, ngo atugabure mu maboko y'Abanyamoabu. Elisa aramwishura ati nkurahiye uguhoraho k'Uhoraho nyiringabo uwo nsavye, iyo ntubaha Yehoshafati umwami w'Abayuda, sinaruha nkuraba ngo ngushire kwijisho. Ariko noneho nzanira umuvuzi w'inanga. Uwo muvuzi w'inanga ashitse, atanguye kuvuza, ukuboko k'Uhoraho kuza kuri Elisa. Aravuga ati uku niko Uhoraho agize, ngo iki kiyaya nimugwisataguremwo imigazo myinshi, kuko uko ari Uhoraho agize, ngo nta muyaga muja kubona canke ngo mubone imvura, ngo ariko iki kiyaga kizokuzura amazi, munywe mwebwe ubwanyu, mushore n'ivyo mushoreye n'inyumbu zanyu. Kandi ivyo sikigoye kuko Uhoraho mbega azogabura Abanyamoabu mu maboko yanyu.
namwe muze musangangure igisagara cyose kizitiwe uruzitiro rw'amabuye n'igisagara cyose giteye igomwe n'igiti cyiza cyose muze mu gice musibye n'amariba yaho yose n'indimiro nziza zose muzisibanganisha amabuye. Bukeye nko mu gihe cyo gutanga ikimazi cyo mu gitondo bagize batya babona amazi aturutse mu gihugu cya Edomu, nuko icyo gihugu cyuzura amazi. Itanguriro 13 verset 1 kugeza kuri verset 11. Aburamu araduga ava muri Egiputa. Merci. Aburamu araduga ava muri Egiputa bo n'umugore wiwe n'ivyiwe byose na Loti ajana nawe baja i Negebu. Kandi Aburamu yari umutunzi cyane w'amasho n'imikuku n'amafeza n'amazahabu, nuko agenda aratahira ava i Negebu arinda ashika i Beteli, hahantu yashinze ihema ry'ubwa mbere hagati y'i Beteli n'ihayi, hamwe hahora igicaniro yubatse ubwa mbere. Aburamu yambarizayo izina ry'Uhoraho. Kandi na Loti yagendana na Aburamu, nawe yari afise imikuku n'amasho n'amahema. Ico gihugu nticyabakwira ngo babangikane, kuko itunga ryabo ryari ryinshi bituma badashobora kubangikana. Haba intonganya hagati y'abungere ba Aburamu n'abungere ba Loti, kandi ico gihe abanyakanani n'abaferizi nibo baba muri ico gihugu. Aburamu abarira Loti ati, ndakwinginze hoye kuba intonganya hagati yanje nawe no hagati y'abungere banje n'abawe, kuko tuvukana. Erega igihugu cyose kiri imbere yawe, ndakwinginze ngo duhane inta. Niwahitamwo kuja ibumoso nanje ndaja iburyo, niwaja iburyo nanje ndaja ibumoso. Loti yunamura amaso yitegereza ikiyaya cyose cyo kuri Yorodani, abona ko hari bigera by'amazi hose. Uhoraho atararandura Sodomu na Gomora, ico kiyaya cyari kimeze nka ryatongo ry'Uhoraho canke nk'igihugu ca Egiputa ugiye werekeye Isowari. Nuko Loti ahitamwo ico kiyaya cyose cyo kuri Yorodani, aragenda aja iburasirazuba, bahana inta. Haleluya, amen. Ikintu nshaka kuvuga kuri uyu munsi, nshaka kuvuga kwirira ijambo rivuga ngo gushira umutima wacu kumugisha uruta iyindi, canke kuri gushira umutima canke gushira amaso yacu ku gikomeye Imana yahamagara ubuzima bwawe, canke kumugisha uruta iyindi, canke novuga benediction iri ultime, iri ariyo irushirije canke iri hejuru y'ibindi bintu byose. En general birangora gukompoza titre, turakurikirana. Amina. Iri jambo dusomye muri iyi nkuru ya mbere iradufasha gutahura ico nshaka ko tuganira ko uno munsi, ingene Imana yahaye Abisirayeli kunesha aba bantu b'i Mowabu. Ariko kandi kimwe mu bintu tubona, ijambo ry'Imana ritwereka yuko umwami Ahabu amaze gupfa, uyu mwami Ahabu yari umwami yatwaye nabi Isirayeli. Muribuka yari afise umugore yitwa Yezebeli, kandi bari abantu batumye Isirayeli isenga ibigirwamana cyane. Ariko kandi mu buzima bwiwe Ahabu yagararije Imana, Imana iteza ibibazo igihugu gushikaho abantu bihanye bagaruka ku Mana. Mu gihe ca Eliya, Imana imaze kugaragaza Imana y'ukuri yariyo, abantu baragaruka basubira ku Mana. Iyi nkuru rero dusomye, uyu mwami Ahabu ntiyaragitwaye, ariko hari hatwaye umuhungu wiwe yitwa nde? Sinza gusubira gusoma. Yitwa Yeho mu Kirundi. Yitwa Yehoshafati. Hamujya mu tipe wa kabiri yitwa ndujya mwami wundi wa Isirayeli? Yorohamu. Siko Jeroam mu Gifaransa cyangwa Yorohamu mu Kirundi. Uyu muntu Bibiliya ivuga ngo se wiwe amaze gupfa akava ku ntwaro, siko akava ku ntwaro. Bibiliya ivuga ngo uyu musore afata igihugu mu kibanza ca se, agerageza gukosora amakosa se yakoze, arahindura ibintu,
ariko amaze guhindura ibintu abihindura igice. Bibiri ivuga ngo nawe akora ibyababaje Imana, ariko Bibiri ivuga ngo ariko ntiyababaje Imana ku rugezo rwa se na nyina. Mwibuke ko se na nyina bazanye abavugishwa ba Bayali bakubaka ibicaniro, igihugu cyose kigasenga ibigirwamana. Naho umwana yaje afata relève akahamplasa se, ariko umwana yaraje arabomagura bimwe mu bicaniro se yari yarubatse be na nyina, ariko Bibiri ivuga ngo ntiyabikuraho byose, ntiyabirangiza byose, ariko akora igice. Siko amaze gukora igice bituma Imana novuga gute imwapresiya gato, ariko itamuryohererwa kuko ivyo yakosoye yabikosoye igice. Ndashaka mpereye kuri kino ciyumviro kuvuga ngo kenshi mu buzima ikintu kitwononera kandi gihora cononera abantu b'Imana mu rugendo rwacu rwo kujana n'Imana, nuko uzoza gusanga mu buzima bwacu ibintu tubikora tukabikora igice. Ukagira ikintu ciza ariko ntukigire ngo ugiherezeko, ugafata ingingo nziza ariko ntuyikurikirane kugira ngo uyiheze uyivyaze umwimbu, kuko burya ikintu citwa ciza iyo cakozwe kigahera. Iyo ikintu kigarukirijwe hagati bikuvuyeko, ariko kumbure ubunebwe canke ukudendebukirwa canke ukurambirwa canke ukutaba consistent muco watanguye, ico wakoze nubwo aba ari ciza, iyo kigarukiye hagati gicika ikintu ata muntu abona ubwiza bwacu. Urashobora gutangura kubaka inzu ukayigarukiriza hagati, kumbura ukayigarukiriza hagati kuko wabuze uburyo, ariko vyoshika ukarekeza ikizu kitarangiye kikagarukira hagati kitari acheve. Nubwo watanguye igikorwa ciza abantu bakavuga ngo ugize neza kwiteza imbere no kwiyubakira inzu, iyo kigarukiye hagati ntugiheze, rwaruzu rucika ikibazo mu karere irimwo, ahubwo utaravye neza mu mategeko amwamwe hariho n'ikiringo bigomba kuba vyaheze kugira ngo inzu ntiguma ari inyubako ikiri muri processus yo kubakwa. Hari ibisagara usanga ibiringo bihabwa vy'umwanya abantu bategerezwa guheza kubaka, kuko ikintu gikozwe naho coba ari ciza iyo kidaheze gicika source ya problème. Kuko nabe nivyo bizu rimwe bidahejeje kubaka nivyo uza gusanga n'abantu babasuma mu bisagara bikingamo canke biberamo amakosa, kuko yaretse kuba inzu ireka no kutareka kuba inzu igateza ibibazo. Rero ndashaka kuvuga ngo mu buzima bwacu kimwe Imana kandi Muhemu Yera adufasha kandi agomba kutwigisha no kwiga kuba abantu iyo bakoze ikintu bagikora ariko ntibagikore partiellement. Iki kintu cyo kugira engagement iri partiel canke kugira icemezo dufata ariko ugasanga icemezo twafashe tugifashe mu gice kimwe ntitukirangije, ni kimwe mu bintu maze kubona bitubera ikibazo vraiment mu makominote yacu, mu bantu bacu, mu miryango yacu. Iyo wamusanga ukwitanga kwacu mu kintu kwama kurimwo no kutitangira ca kintu nyene. Iyo dusanze ico twahagurutse gukora gitanguye kudutwara ikiguzi canke gitanguye kuturemera canke gigiye kudusaba umwanya munini canke ubwenge bwinshi canke amamoye menshi, kenshi tugira tendance yo kukigarukiriza hagati tukagiheba, kuko twumva yuko naho nari nshaka ko kijya kintu ndagishika ko nubwo nagomba kubaka ijya nzu kw'ikiguzi iri kiransaba ari kininiya ndahagaritse. Ariko ugahagarika bundi wamaze no gushiramo ikindi kiguzi naco kitari gikwiye gutabwa kwiyarara, ukaza gusanga ubuzima bwacu butakaza energy mu bintu bitaza guhera, byagaruka bikatubera ibintu bitatubera ivy'umugisha, ariko bigacika ibintu bidatuma n'ubuzima bwacu hari témoignage, hari réalisation nimwe ishobora kutwitirirwa y'ikintu twakoze tukakirangiza. Nico gituma uzohora usanga n'abantu no mu vy'agakiza abantu bariyangaje mu Mana ariko kandi mu rundi ruhande ntibiyangaje no mu Mana. Ugasanga turafise abantu bakunda ivy'Imana ariko hari ahantu badashaka gushika. Ugacagura ivyo uzoshika ko mu vy'Imana ariko twakubwira ngo reka tugende dushike ku yindi ntambwe ukumva umenga sishaka kubigira birebire, sishaka kuja indani cyane. Hari abantu baravuga ngo sishaka kuja indani cyane, ngo je ngo ndashaka kubikora uko. Ugasanga uri umumambre wa eglise, uri umumambre w'igice, urahari kandi ntunahari. Uravyumva turagufise ntitugufise, turafise ikibazo c'ibintu bikogwa imisi yose igipasu n'igice, turafise ikibazo c'abantu badafata ivyemezo mu buzima.
uyu muhungu Imana yararyoherewe ko yasambuye ibigirwamana se yubatse, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ico Imana yamuhoye nuko atabisambuye. Ntiyagejeje gukora amakosa ku rugezo rw'abavyeyi biwe, ariko yaranasambuye ivyo abavyeyi bakoze, ariko arabisambura. Ndibaza yarageze hagati hatangura kubaho pression mu buzima bwiwe, hatangura kubaho resistance, kuko yari umuntu aje azana changement. Ariko kumbure hari abantu bari baramaze gukunda bijya bigirwamana batagomba kwitandukanya navyo, ariko ageze hagati kumbura abantu bamaze kumuremera arabihagarika. Abihagaritse acika umuntu yakosoye ivya papa, ariko abikosora igice. Haleluya, amina. Bwira umuntu mwicaye ati ntugakosora ibintu ngo bikosore igice, ni wakosora ibintu urabikosora. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Iyo ugitangura ibintu ubushushe, iyo ugitangura ibintu uba wibaza ko biri facile, iyo ugitangura ibintu uba ufise iyo enthusiasme, iyo ugitangura ibintu hari igihe wumva umenga urafise conviction yuko bigomba guhinduka, ariko ugeze hagati ugatangura kuhura na resistance ikikubuza gukurikirana kimwe watangura, ukabita hagati, ariko bigaca bitwereka yuko vy'ukuri n'igihe wabitangura wari ushushe ariko nta conviction wari ufise, kuko ikintu cyose ufitiye conviction ntugihagarika urakibandanya. Ikidutuma kenshi dukora ibintu igice cyane tukabigarukiriza hagati nuko tutaba dufise ivyemezo mu mutima yuko ico turiko turakora dukwiriye kugikora arico ciza, hama abantu bakabura karite canke capacité yo gupoursuivre ico batanguye. Bamwe muri mwebwe muri 2019 itanguye mwaratanguye sport, Imana ishimwe cyane, ariko muca mutangura sport mugura tenue nyinshi. Reka ndaguhanure ntugatangure sport ugura tenue, tangura sport wirukanka muri imwe ufise, mugende wongereza tenue uko uzoshishikara, kugira ngo wirinde yuko za mpuzu wagura zikwagiriza ziri mu kabati ziguma zivuga ngo ntunyambara. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Reka ndaguhanure n'ikindi kintu, ntunapange n'umugambi wo kugira mariage nimba utazi kuzokwiha mariage yawe, kuko ni gutyo uza gusanga dusigaye dufise ama mariage ya 24 heures chrono. Uko uravyumva? Mariage 24 heures chrono, engagement muri ministère 24 heures chrono, gukorera Imana 24 heures chrono, gutangira Imana 24 heures chrono, kuririmbira Imana 24 heures chrono. Uravyumva? Kuba mu rushengero ibintu byose 24 heures 24 heures. Ngenda nabwire ngo 24 heures chrono ni filme ku batayizi mutarayiraba kandi muje kuyirondera, ariko kandi ku basanzwe bayizi ntibishoboka ko ubuzima bwacu ibintu byose ari 24 heures chrono. Tugomba kuba abantu biha ikintu bakaciha. Iyo tudatahura uburemere bw'ico, reka ndakubwire nta kintu na kimwe uzotangura coroshe, nta kintu na kimwe uzohaguruka surtout ciza gifise akamaro c'ubumana, nta kintu na kimwe uzojamwo coroshe. Ariko iyo uri prepare yuko gishobora kuba gifise intambamye mu kukijamwo, amasengesho yacu acika amasengesho yo kurondera Imana ngo idukomeze kugira ngo ivyo dutanguye dushobore kubiheza. Iyo tudatahura uburemere bw'ivyo dushaka guhindura, uyu musore yafashe intwaro ashaka kuzana Imana mu gihugu kuko yari yarabone amahano Imana yabahaye, ariko nubwo yashaka ko Imana iza mu gihugu ntiyari yarashize ku munzani ingene bigoye kuzana Imana muri existence n'imibereho y'igihugu canke ca famille. Biragoye, nukwamiza ko, nukugwana, nukugwanywa, ariko kandi tukambikwa inkomezi, tukadepanda ku Mana, ikaguha guhindura strategie, ikaguha ubwenge, ikaguha sagesse y'ivyo ukora n'ingene ubikora, ukabandanya. Ariko ngengo ndababwire ngo vyinshi mu bintu Imana irungika mu buzima bwacu biragoye. Nico gituma ugusenga kwacu no kurondera Imana kwacu ahanini turarondera Imana kugira ngo ubushobozi bwayo budushoboze kurealiza ico Imana yaduhamagariye kuberaho. Uyu muhungu ni Yehoshafati, Yehoramu rero amaze gutangura ivyo bintu, Bibiliya ivuga ngo haheze igihe, kuko papa wiwe yari umuteroriste afise n'umugore ateye ubwoba w'umanipulatrice yitwa Yezebeli, ngo amaze gupfa umwami w'i Mowabu aravuga ngo jewe yahora atanga taxe y'intama zishika 100
ibihumbi ijana vy'intama. Murumva umuntu ikindi gihugu gitanga mu kindi gihugu taxe ya 100,000 mouton, siko? Uyu mwami w'Imowabu aravuga ngo ndarambiwe kuza ndatanga iyi taxe muri kijya gihugu, rero ndabihagaritse, ndabivuyemo. Na karese wiwe yarapfuye, ariko uyu mupeti ndamwankiye. Amaze kwankira Yehoramu, umwami w'Imowabu ati sinzosubira gutanga iyi taxe. Uyu mwami aravuga ngo ugira ngumuke ko aca ariyumvira ingene yoja kugira gute kumutera. Umugambi cette fois-ci ahagurukiye nuwo kuja gutera Mowabu, akayikubita, akayinesha, akayobrija gushishikara itanga taxe. Na karingene batanga taxe bayitanga kubera igikenye. Uyu mwami yagomba kwemeza umwami w'Imowabu, nuko watinye papa nanje ugomba kuntinya, iyi taxe uzoshishikara kuyitanga, kutanguye kungumukana ndaje kugutera. Ariko uyu mwami wa Israeli ahagurutse ngo aje gutera Mowabu, asanga ari faible, asanga nta nguvu zikwiye afise zo gushora kunesha. Aca mobiliza abandi bami, aca hamagara Yehoshafati umwami w'Iyuda, aca hamagara n'uwundi mwami ndibagiye kijya gihugu twasomye, hari ikindi gihugu Syria Syria aca hamagara uyundi mwami, muraza kunsufura izina giye ahava kuko we ntibatubwira izina. Baca bagenda arabami batatu, bose bagiye gutera hehe? Imowabu. Je ndakunda ko mumva histoire neza, munyumvirize. Twabisomye ariko nazi nabo twabisomye hari abatavyumvise, siko? Aravuga ngo tugenderere gutera Imowabu. Baza arabami batatu. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo aba bami batatu, umwami w'abanyedomu, ubwa nazi nagiye bavuga umwami wa Edomu. No kuvuga ngo Edomu, Israeli na Yuda. Mwibuke ko Israeli nyuma ya Salomo yari imanyuyemo ibice bibiri, siko? Icika Yuda, icika na Israeli na Edomu. Rero ibihugu byose uko ari bitatu, Edomu ntiri muri Israeli, nimuvange. Ariko bose nabami batatu bagiye gutera Imowabu. Ariko ngo bariko baragenda, Imowabu hababera kure, ngo bamara iminsi 7 batambuka bagiye kugwana. Intumbero yabo yari ingwano, intumbero yabo nyamukuru, kimwe navuze intumbero nyamukuru, gushira amaso yacu ku ntumbero nyamukuru, gushira amaso yacu ku mugisha nyamukuru, cyangwa gushira amaso yacu ku ntumbero nini iruta izindi. Ngo bariko baragenda bamara iminsi 7 mu nzira, gushika naho amazi yabaheranye, amafarasi yabo aricwa n'inyota. Amazi arabahereye ko bari mu nzira iremereye, inyota irabishe, amazi cicika besoin. Ndashaka kukubwira ngo iyo turiko turagenda mu vy'Imana yaduhamagariye, Imana yaduhamagariye gusayangana, Imana yaduhamagariye guhindura, Imana yaduhamagariye kuba umugisha. Igihe Imana yahamagara Abrahamu yamubwira ijambo ngo niwankurikira nzokugira kuba isoko ry'umugisha ku mahanga yose. Mu migisha yose Imana yasezeraniye Abrahamu, umugisha wo kuba isoko ry'umugisha ku mahanga yose niwo mugisha novuga uri ultime canke munini, uri hejuru y'indi migisha yose Imana yagiye irashira mu buzima bwa Abrahamu. Ariko iyi Imana yamuhamagaye yamweretse objective ya nyuma canke iri principal, hamwe y'ibindi izomukorera. Yamubwiye ko izomuha uruvyaro, yamubwiye ko izomugirira ibi, yamubwiye yuko abazomuhezagira bazohezagirwa. Yaramusezeraniye ibintu byinshi, ariko imigisha yose Imana yamusezeraniye, umugisha mukuru hejuru iyo migisha yose yari umugisha uvuga ngo nzokugira isoko ry'umugisha ku mahanga yose. Bwana asifiwe sana, haleluya. Rero Abrahamu niwe amahanga yose ahezagirirwamwo muri ordre no mu cimviro c'Imana kubwo kwizera kwiyo. N'uyu mugabo rero Yehoramu, uravyumva, araduzagiye Imowabu, ic'Imana imurungitse icatumbereye nukunesha. Ariko murabe, ariko aragenda muri ya victoire, bashitse ngo mu nzira inyota irabica, amazi arakama. Amazi amaze gukama, inyota ikabica. Bibiri tubwira ikintu kimwe, ngo uyu mwami aravuga ngo sha, kwa amazi aduhereyeko, kwa amazi akamye. Murabe neza, iyi sinye, uku kubura provision, uravyumva, ni sinye ko Imana ihejeje kuturivura mu maboko ya Mowabu. Murabe neza, uku kugira manque ni preuve ko Imana igira tubize tugiye gupfa. Twese uko turi bihugu bitatu tugiye mu kugwa mu maboko ya Mowabu. Uravyumva? Uyu mwami rero acaja mu bwoba,
muri ako kanya buno nyene objectif yiwe n'amaso yiwe yose atangura kuja ku mazi, atangura kwiyumvira amazi. Dukura amazi hehe? Turonka amazi gute? Amaso yiwe ayafokaliza kuri besoin, ariko kandi buhoro buhoro atakaza objectif y'ukunesha n'intambara agiyemo. Kuko murabona, iyo turiko turakora ibikorwa, iyo turiko turakora ibintu, hari igihe besoin zivyuka zikavuza urwamo, ukavuga ngo mbega kijya kintu nzogishika ko gute ko nshitse mu nzira nkabura. Ico gihe ni uca usanga ivyo ukeneye bitanguye kuvuza urwamo rwinshi, ugatangura gushira meditation n'amasengesho yawe kuri besoin, siko? Ugatangura kwiyumvira ico ubuze, ugatangura gutanga imitwaro y'ivyo ubuze utararonka, ugatangura gutanga imitwaro y'amahera, ugatangura gutanga imitwaro y'ibintu ukeneye. Buhoro buhoro nutangure kubona Imana mu rugezo rwo kwirondera ko victoire, ahubwo ugatangura kwiyumvira kurondera Imana mu ntumbero yo kuronka provision canke ivyankenerwa bigufasha gushika kuri rya victoire. Si bibi kurondera Imana kubijanye n'ivyo dukeneye, ariko ni bibi igihe amaso yacu n'umutima wacu uciye uherera gusa kuri gisata c'ivyo tubuze, kurusha uko in English main purpose is to seek God for the ndashakomesha ko di weekend kurikira nzoba ndi muri Etats-Unis kuvuga ubutumwa. Mwihangane yanda bivuge mu Congereza. Gutumbera rero gushira amaso yacu ku ntumbero nyamukuru iri hejuru y'izindi zose. Ese ashimwe ca. Haleluya. Uyu mutipurazi ibintu yaciye agira, ashitse acarabaza ngo mbega nta muvugishwa w'Imana ahari, kuko ibi ni danger. Kubona amazi aheze Imana igira itwicire mu maboko yo kujya mutipe, kuko en d'autres termes nta kuntu Imana yari kwemera ko amazi yacu ahera. Kubona aheze Imana idutwaye kutwicisha, tuzomushika imbere n'ibikoko byacu bidashobora kuresista ko binyotewe, amadukubitwe. Uravyumva? Atangura kurondera umuvugishwa. Atanguye kurondera umuvugishwa bavuga ngo nta muprofeta ari ngaha. Baramubwira ati bana mpamaze imisi Eliya yarapfuye. Yo baragira yo yarapfuye Eliya, niwe yari umuprofete vuma w'igitangaza ngaha nibiki, yarahwereye yaragize gute. Abantu baramubwira ati none, ariko abandi baramuha icizere, bamubwira ngo ariko rero naho Eliya yapfuye hariho umuntu yahora amuha amazi, yari afise umuserviteur wiwe amwoza ibirenge kandi akamuha amazi. Wowe waracariho, kandi birashoboka yuko nimba yaragendanye na profete ashobora kuba afise onction ya profete. Reka rero tumurondere. Ujya mwamara avuga ngo nyarutsa tumurondere adukemurira ikibazo c'amazi. Bagiye kumurondera, Elisa ahura n'abo bami n'izo ngabo, baramubwira ngo umwami aragukeneye. Elisa ashitse imbere y'uwo mwami aramubwira ngo ni igiki kigutewe kuza kundondera? Mbega ntiwogenda kurondera abavugishwa ba so na nyoko baba yari akaba ari buja kubaza kukije wundondera? Umwami nawe aramubwira ati turagukeneye ko turafise problem. Elisa aramwishura ikintu gikomeye, aravuga ngo wewe sinari kukwitaba kuko je nawe naho duhuriye. Iyo ntatari kuba harimo Yoshafati, wowe sinari gupfa ndakwitavye ari wowe umpamagaye, kuko wewe tu n'es pas du groupe canke nturi muri kategori y'abantu barondera batwebwe. Wowe urondeye abavugishwa, urondera bamwe ba so na nyoko basenga bayari, bamwe wa détruise ivyabo ariko ukabidétruisa partiellement. Ubu rero kurondera intsinzi urondeye jewe, nsoneye Yehoshafati, wowe sinari kukwita. Iki kintu kiratwigisha ikindi ciyumviro aha hantu, ingene mu buzima twese tuza turondera Imana dufise ico dushaka. Benshi muri mwebwe mwaratanguye kurondera Imana mukeneye amazi. Benshi muri mwebwe mwaratanguye kurondera Imana mukeneye ikintu Imana ibakorera, mwari mubuze c'igitangaza. Bamwe mwarondera kuvyara, mwaratevye kuvyara, abandi mwaragomba gukira ingwara, abandi mwari mubuza amahoro bakababwira ngo kwa Yesu hari amahoro, muza muje kurondera amahoro. Abandi mwari muhejeje guhura n'ibibazo, muca muza mu Mana. Abandi bakijijwe bavuye mu kiriyo cabasambuye kikabatabura. Igihe cose wamusanga iyo tuje ku Mana, twamatuza ku Mana kubera ikintu kanaka. Barizo mwicaye tuwe waje gute? Bamwe ntibokubwira ariko mushingira ntaye gusa umuntu tumutuje vyema byo kuri nibuka naje kubera iki.
twese turafise ikintu catuzanye au départ, twese turafise ikintu caduteye gutumbera inzu y'Imana. Hariho n'abaje bakurikiye fiancé, uravyumva, umwe wese arafise ico yaje aje kurondera ubwa mbere, siko? Nukuvuga ngo nshaka kuvuga ngo kenshi Imana tuyironderera ikintu ca mbere twabonye ko dukeneye, akaba arico kidutera kuyirondera, nubwo iyo dushitse mu bwami bwayo dusanga hariho n'ibindi vyinshi twari dukeneye muri yo birengeye ca kindi ca mbere twaje turondera. Mu nyuma buhoro buhoro mpwemu yera akadukundisha na vya bindi vyose twari tubuze, tumaze kugumbira kimwe twaje dushaka. Aho ngenda kwibutse ngo icakuzanye mu bwami bw'Imana sico gikomeye wahamagariwe conyene, ariko hariho objectif iri ultime, hariho umuhamagaro uri hejuru ya bijya vyakuzanye bwa mbere. Hariho ibirengeye gukira ingwara, hariho ibirengeye kuronka amahoro, hariho ibirengeye kuronka akazi, hariho ibirengeye kuva muri chômage, hariho ibirengeye kunesha imizimu y'abasogokuru biwanyu. Ivyo vyose vyakuzanye vya mbere vyibanze ni bitoya ugereranije n'ivy'Imana yaguhamagariye bikomeye. Umaze gushika mu bwami bw'Imana uvuga uti Imana wewe umpaye amazi, ariko kandi birashoboka ko hari n'ikindi gikomeye uhamagariye ubuzima bwanje kirengeye kumara inyota. Kuko mu bisanzwe amazi ni provision yo guheza urugendo. Amazi bayanywa bafise urugendo, bisobanura ngo nimba hariho ivyo duhabwa kwambara no gufungura no kunywa tukaba tubihabwa mu rugendo, mbega urwo rugendo gogo turiko turagira rudutuma dufungura, tunywa, turyama, twivuza, mbega n'uruhe rugendo? Iyo udatahura urugendo uri kurajamwo urwo arigo, ariko ugatahura ivyo ukeneye mu rugendo, ego urashobora kwifokaliza ku vyo ukeneye ku rugendo, Imana ikabiguha. Ariko kandi nta na rimwe Imana igabura igahaza abantu idafise aho iriko irabatwara. Rero ico nkeneye gutahura uno munsi muri kino gitondo, mbega Mana kunyambika ukangaburira unjanye hehe? Kuko wowe atarugendo rudafise intumbero, atarugendo wo gupfa kuyerera nk'abayerera, ariko urugendo rwose Imana iduha kujamwo rurafise intumbero. Yesu ashimwe cane. Uri ngaho wavutse kubw'intumbero y'Imana, irakwitwararitse ikakwambika ikagushariza, ariko nigushariza kugira ngo tuvuge ngo uraberewe, igushariza kugira ngo haleluya igushoboze gushika kuri ya ntumbero nyamukuru yaguhamagariye. Niyo dusengera. Iyo nsenga sinakaza umwanya kuvyo nkeneye kugira ngo nshike, iyo nsenga ntakaza umwanya kuri direction cyangwa kuri destinée yanje, destination finale. Nimumbwire ko mwanyumvise, bivuge vrema, nimufume mumbesha mwamyumvise ibyo navuze. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Muriko muruvye niko ndavuga. Ni bangahe ngaha no munsi muri hano muri kino gitondo muzi ico Imana yabahamagariye, muzi ico Imana igomba kwigaragaza mu buzima bwanyu, muzi uburyo Imana igomba kwimanifesta mu buzima bwanyu. Muri Yesaya aravuze ngo sayangana mukobwa w'Isiyoni. Objectif y'Imana nuko mwe musayangana, nuko mwe mwaka nk'inyenyeri, nuko murasa, nuko mwirukana umwiza ubakikuje. Ico nico kintu kiri ultime. Ariko iyo muriko muragenda muri direction mugenda ku rencontre ya objectif y'Imana, hari ibintu tugenda dusanga mu nzira bidusamaza. Yerohoamu Imana yamuzanye kugira ngo akorije ama ekosa ya se, ariko ashitse atanguye gukosora amakosa se yagize, atangura kwikomprometa, atangura kwemeranya n'amafuti, arabibomora muri 50%, 50% arabigumizaho. Mbega nikiye kintu catumye umutima wiwe udarangiza ico yaratumbereye gukora? Nikiye catumye atabishishikara? Nikiye gituma umuntu atangura ibintu vyiza ntabishishikare? Nuko udatahura neza yuko Yerohoamu utwaye Israeli kugira ngo ukosore ibintu, kugira ngo ugarukane Imana muri Israeli, kugira ngo icubero c'Imana kibaho hantu. Ni wahononsa kuri iyo mission, mbega niyihe yindi mission que tu viens d'embrasser? Quoi d'autre? Nikihe kindi kintu uyu munsi kikuraje ishinga? Nimba utari kurakurikirana gusayangana k'ubuzima bwawe, k'umuryango wawe, niyihe yindi objectif que tu as embrassé au cours du chemin? Nikihe cimviro kindi gishasha waronse gituma ivyo bihagarara? Elisa aramwiyamye avuga ati wowe ntiwari kundondera, wowe sinari no kuguha audience, wowe sinari no kukumviriza, kuko danku urankeneye kwigitangaza c'Imana, ariko warahagaritse intumbero y'Imana. Elisa ngo ahejeje kubakira ngo acaja gusenga, avuga ati nimunzanire umuririmbyi. Baca bazana umuririmbyi ngo amuvugiriza
harpe ngo ariko aramuvugiriza ngo mpwemu w'Imana aza kuri we aravuga ngo nimwimbe 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 uravyumva nimwimbe nimwimbe ababwira mu kiyaya ko bimba ibimeze nk'ibinogo canke nk'amasiterne ati Imana igiye kuzuza aya mazi nta muyaga muzokumva nta mvura izogwa ariko mpwemu w'Imana agiye kuzuza ivyo binogo byose amazi kugira ngo munywe ngo mbega ico munsavye si gitoya singiye gusa kubaha amazi ariko ngiye kubaha no kunesha Mowabu. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Mbwira mu micano tumbega ivyo usaba si bito. Ni nk'uko Imana yavuze ati reka gusa gushira amaso ku mazi ukeneye na victoire ugomba kuronka nayo iri mu vyimviro vyanje ndayikugarantishije ngiye kuguha intsinzi sindaguha amazi gusa ariko kandi ndaguha amazi kugira ngo ushike mu kibanza cyo kurealiza yuko hajya ahantu uroye naho ngiye kuhaguhera intsinzi. Yerobowamu ni wandondeye kubera unsiguze kubijanye n'intambara ugiyemo ariko wandondeye kubera ukeneye amazi y'intambara utazi nuko nzoguhamwe intsinzi. Yerobowamu wageze hagati uribaza ko ngiye kukwicira mu maboko ya Mowabu kuko wahagurukije arme kuja kugwana utazi opinion yanje par rapport ya objectif ultime yo kuguha victoire. Wagiye kugwana utazi icimviro canje ariko uje kurondera icimviro canje kuri besoin y'amazi. Nukuza gusanga mu ishengero turondera Imana kuri bito ugereranije n'ico twagomba kuyironderera kuko inyota irivuza ugwamo irafeza souffrir le corps bigatuma turondera Imana tukisonjesha tugasenga ariko ni wigeze urondera Imana par rapport y'intambara ugiye kugwana uje kurondera Imana par rapport ya besoin y'amazi ufise. Ivyo uri kurasengera ni bitoya ugereranije n'ivy'Imana igomba gukora mu buzima bwawe n'ivyo igomba kuguha n'ivyo igomba kwimanifestamo mu buzima bwawe. Turatakaza amaso yacu tukayakura ku ntumbero nyamukuru. Ndabona umwami atarafise amaso kuri objectif principal y'ubuzima bwiwe ariko agashira amaso na energie yiwe kuri details z'ubuzima. Twasomye passage kugira ngo ntahure neza. Twasomye passage Abraham amaze kuva mu gihugu ciwe. Uravyumva ngo Abraham yatwaye umuneve wiwe yitwa Loti yaramukunda aramutwara mu bantu bose Abraham yatwaye uretse umugore wiwe yagiye atwaye Loti. Amutwaye ngo bageze mu nzira umurongo twasomye ngo Imana ihumugisha Abraham. Vuga uti Imana ihumugisha Abraham. Murabona abantu b'Imana iyo wakurikiye Imana ntuzokogwa n'isoni. Iyo wakurikiye Imana umugisha w'Imana uzobubona. Nimba waramumviye Imana nimba warizeye Imana ukayikurikira sinkekeranya ko umugisha uri mu mugabane wawe. Haleluya. Nta nuwo twona gusengera uzogukurikirana uzokomako ivyiza n'imbabazi bizokoma ku buzima bwacu. Abraham ajanye na Loti mitera ngo twibere Loti ingo. Abraham ajanye na Loti amusohokanye. Bibiliya yatubwiye muri kijya gice ca 13 ngo bari kumwe mu bisanzwe ngomba ndagufashe gutahura iki kintu. Urafise shoke ejo twaramuvunye sindaguterura ntugire problem niba yitambukira kirahera. Bwana sifiwe sana. Kenda wicara. Loti yaratambuka neza icara mume Loti bashe mundonderere Loti vraiment mundonderere Loti ngaha je ndakeneye groupe ya théâtre ifasha kuvuga ubutumwa. Okay. Ngo Abrahamu Imana imubwira ngo genda. Imana yavuganye nande? Imana yavuganye na Abrahamu. Iramubwira ngo nzoguhezagira. Shomera chapitre 12 verset 1 na 2. Wumvikira Imana yabwiye Abrahamu. Uhorabarira Abrahamu ati Uhorabarira Abrahamu ati va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye. Ni wabikora rero nanje nzogira gute nzoguhindura ubwoko bukomeye nzokugira ubwoko bukomeye
nzoguha umugisha 2 nzoguha umugisha izina ryawe ndarugire rurangiranwa 3 izina ryawe nta muntu atazorimenya n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe 4 n'abandi bazogira umugisha ku bwawe. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Kumuha izina rurangiranwa, kumuha umugisha siyo objectif nyamukuru y'Imana. Objectif nyamukuru y'Imana ni ya kane ivuga ngo abandi bazogira umugisha ku bwawe. Yani utabarikiwa paka sa bitadeborde na wangine wanze kuprofite, waprofite kwa nini? Kwa blessings yako. Unasikia? Yani bitakuzidi. Unasikia? Ni kuvuga ngo uzobi igiti abandi bose baze kugamamo. Iyi ni objectif ultime. Rero Abraham amaze gusohoka muri chapitre 13 agenda atwaye Loti. Atwaye Loti bageze ngo mu nzira ngo umugisha wabo muri chapitre 13 twasomye umugisha wabo utangura kuba munini kuko Imana rero yamubwiye ngo niwasohoka nzokugira munini nzokugira rurangiranwa nzoguha umugisha. Uravyumva abantu bose bazokumenya umugisha wabo utanguye kugira gute utanguye kuba munini. Ariko mwibuke yuko icifuzo c'Imana kuri Abrahamu nikimugarukirako icifuzo c'Imana kuri Abrahamu n'amahanga. Nukuvuga ngo muri Abrahamu Imana ibona amahanga, muri Abrahamu Imana ibona Israeli izovuka, muri Abrahamu Imana ibona Israeli izokwigisha yandi moko izina ry'Imana, muri Abrahamu Imana ibona reference yandi mahanga azomenyera mu Imana, muri Abrahamu Imana ibonamwo ukumvira n'ukwizera kuzokwandukiza yandi mahanga, muri Abrahamu Imana itubonamwo twese ngaha mu Nyakabiga abizeye ukwizera kwa Abrahamu tuzokizwa, muri Abrahamu Imana yarakubonye agasura kawe kari karimo muri Abrahamu amahanga yose azohezagirirwa muri wewe muri Abrahamu. Rero ntibishoboka ko Abrahamu atanguye kugenda yoca gutangura kugira gute kuvuga ngo Abrahamu ntibishoboka ko aca atangura kugongana canke gusamazwa na absence y'umwana ataravyara. Kandi Abrahamu hari ibindi bintu atemera ko bimusamaza. Bibiri ivuga ngo umugisha wabo ngo abungere babo batangura kugwana. Abungere ba Loti n'abungere ori Abrahamu. Abungere ba Abrahamu n'abungere ba Loti bakagwana, bakagwana. Ngo kubera ivy'Imana yabahaye vyariko biragwira, bariko baragukigwa. Murabona rero, nuko navuze yuko ujya mwami yishwe na manque ikamutera gutakaza objectif akaza kurondera Imana par rapport ya besoin. Imana ikamubwira ati si ivyo gusa ahubwo ni intsinzi ndayiguha kugira ngo igarukane ivyimviro vyo ku kintu kiri ultime. Naba anya Abrahamu na Loti bose bariko bafesinga ca kibazo. Turiko tuja mu mugambi w'Imana ariko on commence à devenir riche. Vous goûtez riche. On aime beaucoup ça riche. OK. Dutanguye gutunga. Uko dutunga abakozi bacu bagatangura bagashwana. Izanje ni 35, wowe izawe ni 42, kaja ni kavya hirya hejuru ni karakawe. Abana bajya kugwamo. Abraham agasohoka muri salon, yasohoka hanze mu kigo, agasanga abungere bageze ngo cengo no kumena, uraza abungere ngene batukana se shaka bisubiramo. Uravye je no kugira no kumena. Abraham na Loti bagaca basohoka bati hagarika ivyo bintu. Bakasanga bamaze 40 minutes bavuga watanguye, bavuga ngo batora n'ingene aho zimwe zizovyarira n'indi zindakwiye kuvyarira ntibasubire kubipfa, bakagira strategy bagasubira bagataha. Ejo ku mugoroba batashe Abraham agasubira kumva ikomba ubuhonda mena yakateke erete induru akateke vraiment ibindi biki. Ariko Bibiliya ivuga ngo uhoraho yere yabahezagiye ubusho bwabo bwaguka. Urabona umugisha urashobora gusamaza abantu. Umugisha urashobora gukura amaso yawe ku ntumbero nyamukuru. Mwibuke ko Abrahamu arungitswe kuba isoko ry'umugisha mu mahanga, ariko ari muri afere zo kugwanira imene Abrahamu, imene muntu w'Imana, imene n'amatongo n'ibindi bintu. Abrahamu ndamukunda, arabiraba aravuga ati vraiment ibi bintu no way. Sinshobora gushira energy na creativity n'ubwenge n'inguvu zanje mu gutatura amatati y'abungere bacu bagwanye. Kwiyoccupa ama conflit ni bito par rapport y'amahanga Imana yanyeretse.
rimwe Imana ikamusohora ikamwereka inyenyeri ngo wabonye ziya nyenyeri ku ruvyaro rwawe ruzongana kujya. Ni bande bazi abana Abrahamu yavyaye bangahe mu mubiri? Yavyaye bangahe? None izo nyenyeri zirihe? Imana irabesha. Inyenyeri zirihe? N'umukungugu wo ku kiyaga biri he? Mwese murimo. Haleluya. Imana ikamwereka ikamutwara ku kiyaga ngo nguraba uko uyu mukungugu ngana wo ku kiyaga umusenyi niko n'uruvyaro rwawe ruzongana. Abrahamu akiyubaka muco Imana iriko iramwereka, ariko yataha muhira akiyokipa amakonfli. Nta muntu n'umwe muri mwebwe ngaho adafise ibintu biriko biraza kumudistreya, biriko biragusamaza par rapport y'ikintu gikomeye Imana yaguhamagariye. Nta n'umwe. Satani n'umushampion mu gukrea ayandi ma occupation twitwararika, ariko kandi akura amaso yacu ku gikomeye cashizwe imbere y'ubuzima bwacu. Reka ndababwire, igiceri uri kuragenera, ubuzi uri kuraronka, amapromosi uri kuraronka, abantu uri kuraronka, ivyo vyose n'umugisha Imana iguha, ariko nta na rimwe ari ivyo. Nta muntu n'umwe Imana yahamagaye gufyatura abana no kuvyara gusa ngo aterere ngaho, ariko kandi Imana yaguhamagaye kugira ngo ico uzoba kize kibera umugisha amageneration n'amageneration, ugire impact, ube mu bantu bakontribuwa mu kwirukana ibikorwa vy'umwiza, mu gusangangura ibikorwa vy'umwiza. Data arakora nandi ndakora na bugingo nubu, kandi ukorera Imana izomuha icubahiro. Mwese mwakirijwe kugira ngo mukorere Imana, mwese mwicaye ngaha muri live center kugira ngo mumenye agakiza, mukorere Imana. Nta n'umwe Imana yakoreye kugira ngo anywe, aboregwe, turyame, tuvyare, twubake. Iyo si objectif, ayo nama accessoire y'urugendo rwacu, ariko objectif principal y'Imana ku buzima bwacu nuko dusayangana, nuko amahanga arongera umugisha muri twebwe, nuko umuryango wawe uguharura nk'umunyamugisha, nuko uba icitegererezo, nuko uba reference, nuko uba agent wa transformation. Imana ikavuga ngo eherabo mwana wanje nkunda kandi akampimbara. Yarabivuze kuri Yesu, ariko kandi yari prêt kuza gutransforma ibintu. Bwira mu cyane ibintu byo guhaga, kuko urabona nk'ubu tugira tuje muri 40 jours tuzoba dufise utudosiye, Mana promotion, Mana none yamara kubiguha uzoca ubikoresha iki? Objectif yawe niyo kugonfra agatuza kawe, canke objectif zawe ziterambere zirafatanye na objectif z'ubwami bw'Imana? Nimba mu iterambere ryawe ata objectif y'ubwami bw'Imana irimo, iryo terambere ryawe riri diabolique. Navuze ngo diabolique, iterambere ritagira Imana riri diabolique, riherekejwemo, ritekeyemo shetani ndani, ritari mu Imana. Kuko nta na rimwe Imana ikora ikintu kubwo wewe kumenyekana, ariko icyo Imana cyose ikora ni kugira ngo yo imenyekane biciye mu vyikora mu buzima bwacu. Aba bantu abakozi babo bariko baragwana. Abrahamu arafisi yari karaja. Bantu b'Imana ngenda bibutse, nimba ufisi yuri kuraja, ugomba kuveya kuri forme zose za distraction n'ama occupation y'ikinyoma Satana crea muri environnement yawe adakenewe. Gushika naho Abrahamu abwira Loti ati, Loti, jewe urabizi ko nagukunda, ariko il est temps qu'on se sépare. Siko harageze ko tuvana, kuko ubutunzi bwacu buriko buransamaza, abakozi bacu bariko baransamaza, sishobora kubandanya niyo kipa amakonfli. Imana yampamagariye uravyumva kuba isoko ry'umugisha. Imana yampamagariye kiraguze gute? Hitamwo ahuje. Rero ngenda babwire meditation nagize kuri uyu mugabo Jenny Loti, ico nimvire kuri Loti. Loti nta sezerano na rimwe Imana yamuhaye, muravyibuka sivyo? Isezerano n'umugisha biri kuri Abrahamu. Loti haca Imana yamusezeraniye, ariko Loti kuko yakurikiye Abrahamu, siko ubuzima bwiwe butangura kwinjiramo umugisha, agira n'amafruit menshi, agira n'ubutunzi bwinshi. Rero Abrahamu ni yamuhamagaye, kandi Abrahamu ni yamubwiye ati tuvane. Ariko kandi wumviriza ikintu gikomeye,
je nariyumviriye kuri Loti. Je ndi Loti nari kubwira Abrahamu ati Abrahamu, wewe ntituvana, sindakurekura, sindakuva inyuma, kuko wewe ni wewe Imana yahamagaye, kandi amasezerano yose Imana yarakubwiye tuyumva iyashira ku buzima bw'iwawe. Rero jewe sishobora gufata direction, ariko kandi murabe Loti uyu munsi ndagomba kumudefinisa. Urashobora kwisanga mu mutima wawe hari amakarite canke amadefo ya Loti wo kwisangamo. Loti n'umuntu afise focus yiwe kumugisha. Muranyumva? Loti ni type y'umuntu ijisho ryiwe riri kumugisha materiel. Loti Abraham amuhitishijemo ngo dutandukane. Abraham ntiyanagize, Loti ntiyensiste. Yaciye avuga ngo Abraham acamuga ati hitamo wewe direction ufata. Loti ati nije ntangura. Nije ntangura. Sawa sikaze mari je ntangura. Wowe uvuze ngo tutandukane ariko nije ntangura. Hama Loti rero acararaba rero. Loti urazi ko afise ibikoko, murazi ko afise bafise intungwa nyinshi n'aba berger. So ijisho ry'umwungere rirabike. Ijisho ry'umwungere rirabike. Loti rero acararaba. Aravuga ati nije ntora. Akaraba hejuru akabona n'imisozi kandi ntibirisura. Akaraba gutya akabona mu kiyaya akabona verdure. Ndabona Loti ari genre de personne, uravyumva, ndahakwa no kwibaza mbega uruhara rw'iyo muri ajya makonflict rwari uruhe, kubona ntanabona kumugisha ari Abraham, ahubwo ko Abraham amubwiye ati tubivemo ufata inzira yawe mfata iyindi, wewe ngo acatangura kuraba ubwatsi, ngo acaravuga ngo jewe ndafashe iki kiyaya, jewe ndafashe iki kiyaya niho mfashe, hari ubwatsi jewe niho mfashe, si wambwiye ngo ntangure ubwa mbere jewe mfashe hariya uravyumva. Hama Abraham acamanga ufashe hariya anya, ngo baca barasezerana. Loti afata direction y'ikiyaya, ariko kandi musomye rya chapitre murazi yuko Loti amaze gufata ikiyaya hajya ahantu yatumbereye Sodomu na Gomora, murazi ko yaronkeye ivyago, kuko muri kijya kiyaya yasanze ari ahantu marekaje huzuyemwo amazi, hari ahantu worima umuceri, uravyumva. Ariko hejuru y'ivyo bisanga bari Sodomu na Gomora bahononekarira igisagara, plus tard Imana iragiturira, plus tard uravyumva n'umugore wiwe apfira ku nzira, plus tard no kubura uruvyaro, abakobwa biwe baramuboreza inzoga, basambana na papa wabo kugira ngo bamuvyareko baronka abana. Papa we wasanga abana bari enceinte ariwe gicika ikintu giteye isoni. Kuvuga ngo suite y'ubuzima bwa Loti yabaye catastrophique, kuko ari umuntu atigeze ashira amaso kuri biri ultime Imana yahamagariye Abrahamu, ariko kandi au cours du chemin agashira affection yiwe sur le matériel. Shengero ry'Imana ndagomba kurangiza muri kino gitondo ndakubwira ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mushira amaso yanyu kubiri hejuru, aho Imana yanyu iri. Nivyo tugomba kwiyafectiona ko iciviro c'Imana, umugambi w'Imana, ubwenge bw'Imana, uravyumva ic'Imana yavuze mu buzima bwacu aho iriko iradutwara. Ariko kandi igihe cose dutanguye kuraba ku bitungwa twaronkeye mu rugendo, kuri provision Imana yaduhereye mu rugendo, tugatangura gushira amaso yacu kubiboneka ari vyiza ku maso, akaba ari vyo vyatiha imitima yacu, ariko tugakura imitima yacu kuri vision, uravyumva, y'Imana ikomeye y'ubwami bw'Imana. Ariko wowe rero tugatangura kwiyumvira kuri bien-être yawe n'inka zawe n'ingene bizogaburirwa, ushobora kugira choix zibi, kuko Bibiri ivuga ngo Satani ashobora kwihindura un ange de lumière. Satani arashobora kwigira umumarayika akakugendera. Satani arashobora kwatira umutima wawe ku bintu ukunda, ariko kandi ugasanga ni amazi, ariko kandi Imana ikavuga ngo nibirengeye amazi nzobikora. Bibiri ivuga ngo Abraham ahejeje kuvana na Loti, Imana iramugendera mu ijoro iramubwira ati Abraham subira urabe hariya hejuru. Imana iragarukira sura kandi gukonfirma, kuko Abraham yarahejeje gusakrifia inyungu zifatika kugira ngo privilege inyungu z'ubwami bw'Imana. Bantu b'Imana, ibi biri valable mu buzima bwacu bwa misi yose, mu buzima bwacu professionnel.
urashobora guprivileja inyungu zawe personnel cyangwa ugashira imbere inyungu z'ubwami bw'Imana. Muri mariage zacu turashobora guprivileja inyungu personnel nk'abantu bubatse urugo cyangwa tugaprivileja inyungu z'Imana ku rugo, akaba arico cimviro turenforce kandi dutumbera. Igihe cyose ushize umutima wawe ku nyungu z'Imana, wa muri prêt no gusacrifier inyungu zawe personnel. Amaso yacu ntituyashira ku mugisha wo mu nzira, ariko amaso yacu tuwushira ku c'Imana yavuze, kandi arico gikomeye. Ico abantu b'Imana, ubuzima bwanyu bukaba butandukanye n'ivyo mpejeje kuvuga. Ndakubwiye ngo tu vas souffrir. Gukurikira Imana bisaba kwiyanka, gukurikira Imana bisaba kwikorera umusaraba wawe. Wibaza ko Abrahamu atashaka ikiyaya, wibaza ko Abrahamu atakunda Loti kuko yari amufitiye akamaro, yari umutama we akiri muto, yamufasha no kwikorera utuntu. Wibaza ko byoroshe kwivanura inyakamu ukagenda mu mahanga kandi wari ufise akaneve kaguma kagufasha kagutera igipindi mu gatera inkuru. Wibaza ko Abrahamu atarakeneye Loti, yari amukeneye. Ariko nikiye catumye Abrahamu yumva yuko ashobora gusacrifier relation atenako akunda, ariko akayirekura. Nuko quelque part Abrahamu yari yaratahuye yuko nta kintu na kimwe nshobora gupermeta yuko kiza kwiyinterfera kuri objectif y'Imana. Igikomeye ngomba gushira kwa amaso nkiyatasha ko nkakunda nikijya, ibisigaye byose ifoko mba ndi prêt kubirekura kugira ngo ntibimbuze gushika kuri kijya. Ni gutya abantu b'Imana twemera tugaperda, tugatakaza, tukarekura, tugaheba, tugatsindwa, tukaneshwa, kuko vision iri plus grand que nous. Umugambi w'Imana ni munini kuturusha, aho Imana iriko iradutwara ni hanini kuturusha. Turi batoya ugereranije n'ivyo Imana iriko iraduhamagarira. Nico gituma ndakubwira ngo nk'uko ijambo ry'Imana ribidutahuza ritwigisha, utazokwiyanka uravyumva ngo mu buzima bwiwe nubwo afise azobutakaza. Ndabona Loti yaratakaje, ndabona Loti muri shwa yagize nta mugisha wari urimo, ndabona Loti atamugisha yavanyemo, yahaviriye umupfakazi asambana n'abakobwa biwe bamuboreje atabizi. Ibintu by'ububandi vy'igehinomi vya hariya vya Sodomu na Gomora n'ivy'abana biwe bagiye gukora bimutera agahinda, apfa nabi. Esco de part ntivyaboneka ko agiye mu mugisha, yes, ariko kandi muri suite hari umugisha wari urimo. No, bisobanura ngo ijisho ryawe rirashobora kuguhenda ukibaza ngo ico ugiye kwihakirimo umugisha, ariko atamugisha gifise ku buzima bwawe. Haleluya. Abana b'Imana n'abarongorwa na mpemu w'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nimuze twige gukunda ico Imana yaduhamagariye, nimuze tukunde ico Imana iriko irashira mu buzima bwacu, tugisherise, tukivalorize ku buryo turi prêt gusacrifier ibindi byose kugira ngo coco kisubsiste. Nibwo buryo bwonyene buhari bwo kutazoba séduit n'ibiriko biratwatiha biri hanze. Uravyumva umenga bije nka solution. Ejo bundi naraganiriye n'umuntu arambwira ngo mariage yanje na uravyumva mariage yanje nasanze nihenze, ngo sanze ntiyumviriye neza. Nega abantu b'Imana mumenya ko mutimviriye neza mushitse mu rugo, mumaze 3 ans ya mariage, mumaze no kuvyara abana, niho utanguye kubona ko wihenze. Reka ndakubwire akagumye bagumako. Yesu ashimwe cyane. Nimba warihenze ihenda ubandanye, wasume ubandanye, Imana izokugirira ubuntu. Ariko hari ibintu batagira mu ropeshage, hari n'ibintu batadubura, hari ibintu babigiyemo. Muraza mukatwemeza abantu karabi Imana, mukatubwira ko mwarose mwagize gute. Ejo wasanga uwo Imana yakweretse ari umubandi, ukagaruka ngo shango ngivyo mwari mwambwiye ngo nivyo, ngo mbwira ingene ndabivamo. Nibavamwo yo, nibavamo. Urazi yuko urabona umukobwa ashaka mariage, wazi yuko urabona umukobwa kwemeza ko umugabo wewe umubo yakunze atanguye kuvuga ngo no mu ndimi ngo atanguye no kwerekwa. Urazi umukobwa ariko aragutamika umufiance, ariko ejo ukabona afise n'isoni zo kukubwira ibiko bira muri mariage yiwe. Bantu b'Imana, ni muvalorize ubucuti bwanyu n'Imana kurusha izindi relation zose zishobora kuvuka autour de vous, kuko Satana azokwama akoresha ico wibaza ko ukeneye gisa n'amazi, gisa n'ubwatsi, kugira ngo agutubize akuvane mu murongo na linye yica Imana yaguhamagariye, kandi arico gikomeye, kandi arico gikwiye guhabwa agaciro mu buzima bwacu. Iyo ukunda ico Imana yaguhamagariye, iyo amaso yawe ari kuri kijya kintu Imana yaguhamagariye, birakwevita ibintu byose bifise apparence y'ibintu byiza, kuko
warigishijwe kutakivanga kuko nico gikomeye, nico gihambaye. Amen. Haguruka dusenga Imana. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ni ikihe kintu ubuzima bwawe bubereyeho? Ubayeho kubera iki? Hagurutse umuntu mwicaye mubwira uti kubera iki ubayeho? Kubera iki wavutse? Kubera iki uriho? Uravyumva? Iki nico kibazo gikomeye tugomba kwibaza. Umaze kukironkera inyishu, iki nico kigomba kudrivinga ubuzima bwawe, kigomba kurongora ubuzima bwawe, kigomba gutwara ubuzima bwawe. Uri kuragenda vers ico gicapo, uzohura na besoin y'amazi, uzohura na conflit, uzohura n'ibikugwanya, ariko muri ivyo byose wame wibuka ngo sinemerera ikintu nakime kinsamaza vers l'objectif ultime y'ubuzima bwanje, gusayangana, guhindura, kubigikoresho. Haleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndizera ko wumvise ico navuze uno munsi muri kino gitondo. Ndizera ko watahuye ico navuze muri kino gitondo. Bizogufasha cyane kumenya aho Imana ikiratwara ubuzima bwawe. Bizogufasha cyane kumenya inyungu Imana ifise mu buzima bwawe. Nizihe nyungu z'Imana ziri mu buzima bwawe? Ziriko zigaburirwa gute? Ziriko ziba develope gute? Uri kuzitwararika gute? Ziriko zigira gute amasengesho yawe? Uri kuzikarisha gute? Uri kuraziryosha gute? Uri kurazitegurwamo gute? Uri kurazi ni gute uriko urakarisha igikoresho cawe Imana igomba yuko uzokoresha. Haleluya. Birashoboka kumeze nka Abrahamu. Hari ibintu Imana ishobora kwereka mu buzima bwawe, yaba abagenzi, yaba amapratique, yaba amafrequentation, yaba amaactivite. Genda babwire ngo hari ahantu tutazoshika tutize kwitandukana n'ibintu bimwe bimwe bitudistraire kuri ya objectif y'Imana ku buzima bwacu. Ndagomba uyu munsi usenga uvuga uti Imana, éclaire ubuzima bwanje, menye ico uri kurahamagarira ubuzima bwanje. Kuri wa wundi akiza uvuga uti Imana, nkomeza ntihagire ibinsamaza, ntihagire besoin zinsamaza, ntihagire ibibura binsamaza. Sindakurondere kubera amazi, ariko ndakurondere kubera intambara. Sindakurondere kubera ico nabuze, ariko ndakurondere kugira ngo numve direction yawe muri ya objectif iri ultime ku buzima bwacu. Haleluya. Ubuzima bwawe buzoryoha ni wabaho gutyo. Ubuzima bwawe buzoryoha, uzogira deception nkeya, uzogira ibigusambura bikeya igihe uzoshira amaso yawe kuri ico kintu. Emotionnellement Abraham yarababaye, ariko spirituellement iraganye. Hari igihe bisaba yuko emotionnellement ubabara kugira ngo spirituellement ucike umuntu afise ico yungutse. Hariho amafiançaye yasambutse mu buzima bwawe, hari abantu baguhevye, hari amahorasyo washoboye kubriza urayavamwo, byarakubabaje, ariko kandi ugasanga mu buryo bw'impemu hari ikintu wungutse, kuko umuntu wari ugiye kwifatanya nawe ntiyari umuntu vy'ukuri Imana yakugeneye ko mujana muri destiny. Barakwirukanye mu kazi kuko wanse kwifatanya n'abandi gukora amafuti, baca barakwirukana. Uyu munsi nta kazi ufise, uri ngaha muri kino gitondo uriko uratera imihari Imana ngo Mana kuko inahagararaye nawe ntundefande, bakanyirukana bakana hanze nk'igisuma, bakanambeshera bakansohora, uravyumva, bakankorera amakompli, ukavyemera ntumproteje kandi jewe nahagararaye nawe. Reka ndakubwire, hariho igihe c'agacerere, hari igihe Imana ihora bikagushikako, ariko kwiherezo uzosanga warungutse mu buzima bwawe bw'impemu. Wahagararanye n'Imana, ntiwagize isoni zo kumushingira intahe, nawe ntazogira isoni zo kugushingira intahe imbere ya data n'abamarayika. Haleluya. Abizigira uhoraho bameze nk'umusozi Sinayi, ntibashobora kunyeganyizwa. Haleluya. Abizigira uhoraho ntibazokogwa n'isoni. Imana ntizokwemera kuba konfi, Imana ntizokwemera kumaramara, Imana ntizokwemera ko ijambo rya nyuma riba ijambo ry'umwansi, ariko Imana izokugirira neza. Imana izohagarara nawe, Imana izohagarara mu ruhande rwawe, Imana izokwimanifesta mu ruhande rwawe.
ndagomba kugutera intege ico wasakrifiye cose kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana muri kino gitondo nturi umuhombe naho satana agerageza kugira ngo waraswa se canke ngo mbega ukizwa bimaziki satana akaguteranya n'Imana ngo mbega Imana itagutabaye mbega ko Imana itakwishuye wavuye muri kijya mbega ko Imana ataco yakoze ndaje kuvuguruza iryo jwi mu izina rya Yesu Kristo ndaje gufata ivyo vyiyumvirwa byose bitumbereye gukengera Kristo kugira ngo ndakubwire ngo Imana iracafise ijambo iracafise uruhara muri ico kintu ntizokwemera kumaramara eheraba ndakuze eheraba ndashaje ariko sinigeze mbona umugororotsi canke uruvyaro rwiwe basegerereza ndakubwiye ngo asanga warakurikiye Imana ugafatana n'Imana ico wahevye cose ubuzima bwawe bwose wahevye ku bwa Kristo azobugusubiza ariko abamwimye ubuzima bwabo bazotakaza nubwo basigaranye hari umugisha igihe twiyabandona mu maboko y'Imana tukirekura amaboko y'Imana kugira ngo ifate contrôle c'est ça la foi. Haleluya haleluya Mwami Yesu ndaguhaye icubahiro muri kino gitondo ciza ndagushimiye ishengero ryawe ndagushimiye umuntu wese arahaha ndagushimiye imigambi yawe ikomeye iri ku buzima bw'abizera bari hano hantu muri kino kibanza Mana ijambo ryawe riratwizeza yuko abantu bose wabaremye bafise intumbero wabaremanye intumbero zawe wabaremanye ubushake bwawe wabaremanye Mana witeze Mana yuko aho bazoba bari hose Mana bazocika ibikoresho bigomba kuguhesha icubahiro nico gituma tuvuga ubutumwa nico gituma Mana yo mwijuru tuvuga ubutumwa ndagushimira Mana yo mwijuru abakwizera bakagukurikira ndagushimira Mana muri izi ndwi zibiri ziheze abantu bakwakiriye Mana abo twasenganye bakwakira bakaguha ubuzima bwabo ariko Mana icifuzo cawe kirarengeye yuko abantu bihana ariko icimviro cawe nuko abamaze kwihana bakakwizera bahaguruka bagakorera inyungu z'ubwami bwawe kugira ngo ubwami bwawe bwaguke ubwami bwawe bushike mu bisagara byose mu mazu yose ku mpera y'isi ubwami bwawe buhashike butegeke niyo ntumbero aba n'aba agent abakwizeye n'aba agent ibikoresho by'ubwami bwawe ndasenze Mana kugira ngo muri urwo rugendo utwambikamwo ukatugaburiramwo ukatumaramwo inyota ukaduha urukundo ruva kubo dufise batwegereye Mana ndasenze Mana gushira amaso yacu kuri wa muhamagaro uri ultime wa muhamagaro ukomeye wa muhamagaro udasanzwe wahamagariye umumo wese atandukanye na mugenzi wiwe ariko byose bitumbereye kubaka ubwami bwawe iyo mihamagaro yose ishitswa n'ubushobozi bwa mpemuyera mu buzima bwacu ariko Mana umumo wese arafise izamu ryiwe urafise ico developa mu buzima bwacu ndakweretse aba bantu bicaye hano hantu abavyeyi imiryango yicaye hano hantu abakiri bato bicaye hano hantu abakuze bari aha hantu abari mu maresponsabilité atandukanye abari mu bikorwa bitandukanye abari leader bari hano hantu abari mu kibanza c'ama prise de décision bari hano hantu abari mu bibanza byo gushobora guhindura ibintu aba père de famille bari muri kino kibanza oh Mana yo mwijuru abantu bose bafise Mana uruhara rw'ivyo bashobora gukora bigahesha izina ryawe icubahiro ndasenze Mana kugira ngo bakoreko uvugane nabo Mana ukangurira imitima yabo kugira ngo babone ibikomeye kugira ngo engagement zacu Mana ntizisubire kuba partiel ntizisubire kuba izigice ntizisubire kuba izitangurwa zigahagarikirwa mu nzira ariko Mana rema umutima mushasha mu bakwizera bari aha hantu mu ishengero ryawe turagomba abahungu n'abakobwa b'ivyemezo turagomba abahungu n'abakobwa ba commitment turagomba abahungu n'abakobwa iyo bagiye mu kintu bakijamwo bakagiha ubuzima bwabo bakacihebera bakaciha bagasakrifia ku musaraba inyungu za kameremere kabo kugira ngo bagumbire inyungu zawe Mana ndasengeye ishengero ryawe Mana umuntu wese ari hano hantu bwira ijambo rigira rihishuwe uryugururire umumo wese uryinterprete kuri umumo wese urisobanurire umumo wese muri contexte yiwe ubuzima bwiwe mu mibereho yiwe no muri responsabilité ziwe maze Mana izina ryawe rizorezuriza gushirwa hejuru maze Mana imibereho yacu izoba conforme n'indirimbo zacu Mana turarambiwe kuririmba ibintu tutabamwo turarambiwe kuririmba icubahiro cawe ubuzima bwacu butadegaja turarambiwe kuririmba ibintu bikaguma muri teori ariko ntibuyize muri voix zigaragara zifatika Mana ni waduhamagariye
kuba mu idini, waduhamagariye kuba mu bwami bwawe butransforma. Reka Mana dusubise transformation iva ku cyo wowe ukora. Ndavuze Mana ngo reka izi ndirimbo uyu munsi turirimba zimwe tukaziririmba mu buryo buri prophetique, reka zize zicike realite mu gihe kiri imbere ku muntu wese ari hano hantu. Maze Mana tuzogukengurukira, tuzonezererwa izina ryawe, ibendera ryawe rizomanikwa mu gihugu cy'u Burundi, abakristo bazohindura kino gihugu, imiryango yacu izohinduka, abana bacu bazokura, abana bafise urufatiro rwiza, igihugu cyacu Mana kizotambukira mu mugisha wowe utanga mu buryo bwiza, kuko abantu bawe bahagurutse kandi abantu bawe bahaye agaciro umugisha uruta iyindi kuba ukomeye mu migisha myinshi ubuzima bwacu, mu izina rya Yesu. Abantu b'Imana bavuye ngo amen. Abantu b'Imana bavuye ngo amina. Ngumvirira uwo muntu mwicaye ati Imana iguhe kumenya. Haleluya.